Natacha n'umukizwa nukuri natanguriye kuririmba mu ishengero n'umutwenge je ndazi Bibiliya cyane kandi zogenda mu ijuru turaririmbye sivyo mama amina mama aravyemeye jewe ngenda banka Natacha naremwe kugira aho nja hose nshobore kunezereza abantu uyu wari umunsi ugira kabiri ugize ikoraniro mpuzamakungu ry'abakenyezi n'abarongozi aho nishimye guteramana nabo turirimbana kandi twiginana ikindi cyanezereje cyane twari kumwe na mama wacu mama buntu adukunda kandi adahengeshanya kuduha impanuro nziza zituma dushikira ivyiza vyose twifuza nkaba nongeye kumushimira kubona yarashoboye kwiyumvira kino gikorwa cyiza gifasha mu iterambere ry'igihugu biciye kuba kenyezi bitahuye farm leaders anamwe majambo akomeye cyane Natacha genda banka yapostinze ku munsi wejo gushaka n'umwanya yahize amasaha atari make abipostinze kuri Instagram yiwe Natacha genda banka rero numwe mu ba artist mbandanya ndababwira yuko abandanya akora amateka adasanzwe urumva yuko yagiriye ubuntu yo gusubira guteramisha abakenyezi bitahuye mu ikoraniro mpuzamakungu rihurikiyemo abakenyezi bitahuye hamwe iryo koraniro rero mukamuzi yuko ari koraniro riba rimwe mu mwaka ariko kandi iryo koraniro ni koraniro navuga yuko rifasha riba ryatumiye mu abantu batandukanye abamo batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye bavuye mu mashira hamwe atandukanye eka aho kuri iri koraniro ni koraniro rimara iminsi 3 ni koraniro ryatanguye ku munsi wa gatanu rija umunsi ryatanguye ku munsi wa kane wa gatanu no gatandatu so ni koraniro navuga yuko rihuza mama benshi rihuza abantu batandukanye kugira abayage bitandukanye kuvyerekeye ariko vyerekeye iterambere ry'abakenyezi iterambere ryo kwiteza imbere bimwe rero byavugiye muri inama navuga yuko bagiye barigishanya ingene abakenyezi bo kwiteza imbere ingene abakenyezi bafise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu cyacu Burundi so Natacha rero yaciye hamagagwa yaratumiwe yaratewe iteka ku munsi wa kabiri guteramisha abakenyezi aho hariho na nyene cyobahiro umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza madamu wiwe rero Denise Nkurunziza yari hagiye akugira nawe nyene yifatikanye nabo bakenyezi iriyo ni tereka ridasanzwe Natacha ngenda banka yatewe je namandababwira yuko Natacha numwe mu baririmbyi kazi novuga yuko babananya kuba kuri top babananya kuba kuri hits warashima bigoye kubo bazotakara mu muziki kubivanye yuko umuziki wa Natacha so muziki tumenyereye n'umuziki novuga yuko ari umuziki agerageza gukora umuziki umutwara kuzindi level kuko uravye haro abaririmbyi novuga yuko baririmba kugira bironkera amafaranga of course nico nyamukuru ariko kandi haro abaririmbyi novuga yuko baririmba kugira bironkera ama6 haro abaririmbyi barashima numvise yuko ngo baririmba kugira bironkera abakobwa haro abaririmbyi abo bose na target yabo ariko Natacha target yiwe urabibona neza yuko target yiwe ari umuziki wiwe wemegwe n'amakungu wemegwe n'igihugu ciwe warashima Natacha SUBCRIBE atumiwe mu birori bikomakomeye nk'ibi by'abategetsi warashima SUBCRIBE aronsa madiri akomakomeye nkaya muravyibuka yuko Natacha yigeze kuronka n'udushimwe dutandukanye kuri nyene icobahiro umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza yarahawe agashimwe bamwe muravyibuka turekanye nuko yagiye arahanwa udushimwe dutandukanye yahawe n'anyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi Petero Nkurunziza ariko kandi yagiye araronka ama award atandukanye of course ibi byose rero vyerekana yuko umuziki wa Natacha wagendura akora neza kuva mu myaka 3 iri nyuma iyaheze so ibi rero bitwigishiki canke vyigishiki abandi ba artiste reka ngiremo ndabira nakabanga yuko ama system Natacha akoresha muziki wiwe na system novuga yuko abananyamuha atuma
abantu bamukunda, abategetsi wanashima n'amakampuni atandukanye agenda mwizera kubera yuko ni umu artiste kwanza utazomwumva mu makiki canke mu ma stories atakamara afise. Ni umuririmvyikazi of course atakunda no kuboneka mu bintu bitandukanye. Bamwe bavyita yuko ari ukwishima, ariko bamwe abandi bakavyita yuko ari uko. Amwe mu interview tagi turakorana ngera dusigurira impamvu atanaboneka. Avuga ati jewe ibikorwa vyanje byose burya umwaka utanguye bija mu makalendrier. Alors ivyo ngenda mu byose mba nahawe uruhusha na management yanje, ndafise umushinga nahe wanje, ndafise ingene nshaka kubaka isura yanje kubajya abantu bakurikirana ibikorwa byanje. Biri mu bintu wacima bituma je ntaboneka cyane mu ma event matandukanye. Natacha navuga yuko numwe mu baririmbyi mu artiste akunda gusupportinga abandi baririmbyi. Ndabakarorero muribuka yuko yategura n'ama festival, ari festival de la chanson féminine yategura umwaka ku mwaka, naho yaciye yihagarika bivanye ku mvo nyene yagiye tugira yuko hari ibibazo byagiye birahaba. Ati rero iyo festival igiye kubandanya. Ivyo byose biri mu bintu byagiye bituma Natacha yigereza abaririmbyi. Pari la boss pari muravyibuka aheruka gukora mu meze yaheze, muravyibuka byo kuri executive twari postinze, murabona ingene yagiye arahamagara atumira abaririmbyi batandukanye, wanashima ba Bface ba Shani Queen n'abandi yagiye aratumira kugira bose bahurire ahantu hamwe. Biboreka yuko Natacha numwe mu baririmbyi rero akunda kumva abandi bari kwaratera imbere, kumva yuko abastar bose boja kuri level. Abamire mu artiste tugenda turakora nawo ama interview, bamwe bagenda baridoga ati urabona umuziki wacu ni kurashika kure, bamwe bagata imyikomo ku ba DJs, abandi bagata imyikomo ku ba fans yuko batabashigikira, abandi bagashika kure bagata imyikomo ku ma TV no kuba menyesha makuru no ku ma radio no ku binyamakuru. Ati bari mu bantu batuma tudatera imbere cyane kuko turasora ibikorwa byacu ntibironke promo. Reka ndabibira kabanga murabe ibikorwa bya Natacha ingene bikogwa. Jewe nshimye kubicisha kuko nimwe mu bintu mpora navyo cyane, ama commentaire yavyo cyane. Savuga ati si bibi ndabishirinze namwe kugira mu bitahure. Anamwe ma strategy maze kubona Natacha akunda gukoresha mu bikorwa byiwe, kumbura ashobora gufasha abandi ba artiste akanabateza imbere, warashima nabo nyine bagashika aho Natacha ashitse no muzi. Kuko bamara bakunda kuvuga ati no Natacha ni kubera ila boss ngo afise ama connection atandukanye, ngo ni kubera yuko afise ibi nabiriya bishobora kumufasha gushika ahageze no munsi. Ariko ukuri nuko siko bimeze. Reka ndabutse yuko amwe majambo wanashima nyene icubero umukuru w'igihugu cyacu Burundi akunda kuvuga cyane, arakunda kugaruka amajambo ati ugwaruka guhangira akazi tubashigikire, abagwaruka ruzana ama projet yabo tuyashigikire. Biboneka yuko twugwaruka twiteguye neza, tukipanga neza, of course tuzoshika kucyo twifuza. Narigeze kwicara umunsi umwe jewe Isaac, narigeze kwicara umunsi umwe n'umuntu wa artiste ndiko ndababwira ati bugiye kubera iki abaririmbyi mudategura ibikorwa byanyu mu bishikana imbere maze leta bashikire eka n'ibindi bitandukanye. Arambwira ati no, leta biraboneka wanashima biri wazi kabisa iri d'accord kudushigikira, ariko ni twebwe taraba d'accord kurinda kwibrandinga neza dushikana ibikorwa byacu neza. Ndabakarorero urashobora abastar bamwe bibaza yuko gutegura amakik, gutegura amaskendo adafashe bagakora ibintu bitajanye n'akaranga, bakapublia ibintu bitajanye n'imico yuko bishobora kubafasha kumenyekana, kuvugwa n'ibindi. Ariko suko bimeze. Natacha muri muziki wiwe n'umuririmbyi asohora imiziki gake cyane. Warashima ndababwira umuziki yeruka gusohora n'umuziki nzunza, novuga yuko amezi abiri adasohora indirimbo. 2 mois ziraheze adasohora indirimbo. Bivusigura iki? Bisigura kandi yitala boss arafisa amafaranga kuja muri studio, arashobora gusohora video umwanya ku mwanya, anytime. Benshi turabizi arashobora, yaranabivuze no interview agera duhati je ndashobora gusohora indirimbo indwi kundu ukwezi kose, mu kwezi ngasohora indirimbo nka zine, kandi warashima zikagirwa n'ama promo akwiye ku mafaranga yanje nka ngirihira promotion abantu ikabashikiraho bari hose, bivanye nuko jewe nshiramo inguvu muziki wanje. Warashima aho Natacha ageze ubu rero novuga yuko saha no gukoresha n'inguvu nyinshi muziki wiwe, kuko ari kwipublier, ari kwitangaza, namaze kwitangaza, management yiwe iramaze kwitanga, iramaze kumupublier, iramaze kumutangaza bikwiye. Niyo mpamvu ama company bananyamurondera Natacha kugira bakorane, niyo mpamvu ama society amurondera Natacha kugira bakorane, niyo mpamvu leta n'abategetsi batandukanye bateguye ama evenement yabo baramuhamagara Natacha kugira
bamufashe abafashe mu bikorwa byabo. Ati kubera iki rero? Ni kubera ibikorwa byiwe yabiteguye neza kuva mu ntango, kuva kera. Ni umuririmbyikazi yagiye ari brandinga neza ku buryo atagatotsi canke naho tuvuga yuko atanyamba ibora gatotsi, ariko atabintu bicafuye canke ibintu bibi wo mwumvako amaskendo cyane by'amajambo jambo ushobora kumwumva ko ngari aterana amajambo n'abantu kuri social media. Ibi rero ni bimwe mu bintu novuga yuko byagiye biramuha security cyangwa biramusekiriza mu byo yagiye arakora. Narinze kurandira abakuzi ba Isaac TV, reka ndabaha karorero gatandukanye. Reka abakuzi ba Isaac TV, reka mbandanye nibira akabanga abaririmbyi yuko reka tumwegere Natacha, mumwegere Natacha abereke ama strategy koresha kugira aronke n'amadiri, aronke ibintu biraka kuririmba evenement akomakomeye nkaya. Attention kuja nko kuririmba imbere y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, imbere y'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi, si ikintu cyoroshe, ni ikintu gikomeye cyane. Ni imbere y'abashitsi batandukanye bavuye mu bindi bihugu, ni ikintu kidasanzwe. Rero ibi rero ni bimwe mu bintu vyerekana yuko Natacha umuziki wiwe yawukoze neza kuva kera. Niyo mpamvu genda umuha amadiri. Naho Natacha aho tugeze no munsi muravyibuka twagiye turabereka amadiri yagira aronka ama mission atandukanye kuma microfinance, kuma banki atandukanye. Warashima kubitera mu bikomakomeye baramuhamagaza kubera ari umwe mu artiste bamaze kuyibrandinga. Rero imiryango iruguye kwa Natacha kuko bimwe mu byo twagiye turanavugana nagi ndamubaza ndibuka rene interview namubaje ati Natacha kubera iki wowe uronka ama opportunity yo gushika kure, yo gushika aho abandi barinje kumbure badashika, yo gushikira abategetsi batandukanye barashima ukabasaba ivyo basaba, ariko kubera iki abandi ba artiste kumbure bataronka ibiraka nk'ivyo uronka. Ijambo yanishe nimwe yambwiye ati bazonyegere tuyage, jewe ndashobora kuzobafasha kubereka inzira ncamo kugira bashike kuvyo je maze gushikamo. Niyo mpamvu ntegura ama event batandukanye kugira abantu banyegere. So ibi rero nimwe nashaka dufashanye bakunzi ba Isaac TV, twerekane yuko umuntu akoze ikintu tucerekane, akoze ikintu cyiza giteza imbere igihugu cyacu, giteza imbere industry yacu, tusherekane. Ibi rero ni mu bintu nashaka yuko tuyaga ko ndabereka yuko Natacha la Bamba la Boss numwe mu artiste b'abaririmbyi bagenda berekana akarorero keza mu muziki wacu, koma ushobora kuronka ibiraka bikomakomeye ukaba umuririmbyi wanashima aguma vugwa cyane kuma evenement akomakomeye, atari ngombwa gukora ibintu bitajanye n'imico canke kugorana kuri social media canke guterana amajambo kuri social media yuko ari ibintu bishobora kudagushikana kuco wowe wibaza yuko ushobora gushikako. Ati urakeneye ubustar, urakeneye kuvuma, urakeneye kugira iki, uco ukora ibintu bitajanye nabijya abantu baba bakeneye kubona. Abarundi barakerebutse of course. Ubarazi umuntu asohoye clip nziza barayizi, asohoye video mbi barayizi, usohoye indirimbo ibishe barayizi, barabibona. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bituma bamwe badatera imbere, bimwe mu bintu bituma aba artiste badashika aho bashaka gushika. So umuziki wacu uri d'accord gutera imbere, abaririmbyi bacu bari d'accord, aba fans bari d'accord gushikira abaririmbyi babo kuko mubiravye turi ku mafilme murabona amafilme y'abarundi bariko barabwa cyane. Of course muravye indirimbo z'abarundi ziko zirakurikirana cyane mugeranye na kera. Muravye no ku mupira uheruka w'abaririmbyi n'aba DJs twarabibonye kuri hariya n'abantu barabonetse ari benshi cyane, abantu barabaronse ari benshi cyane, abantu baje kuraba umupira bari benshi cyane, ikintu cyatangaje abatari bake. So ikindi kibo cyerekana yuko aba fans bari d'accord, ariko n'ibyo barindiriye yuko mubaha ibintu byiza, mubaha ibikorwa byiza bisukuye, mubereka yuko muri abakozi beza. Alors kuri uyo mwanya ama societe azobizera, ama media azobizera, amadiri azoza, leta izobashikira, wanashima twese hamwe tuzoshikirana hamaze dutera imbere. Akazi rero kari ngaho ku baririmbyi, murabire akarore kwa Natacha, maze twese dufashanye dubenga Natacha tukora ibintu bitandukanye, maze tuzoshikirwa n'abantu batandukanye. Warashima nabifitiye inoti zabo nibazokumva ubwo bagushira amafaranga mu bikorwa byacu, ko bazovuga ati ibikorwa byacu birakenewe. So ikindi kimwe rero mu bintu nashaka tuyage tube turatera manana yako
urashima igikorwa cha Natacha je cyanshimishije cyane aho numva yuko nunamukeza ahari hose so abananya akora neza abananya akora akoreye yakorera abandi maze igibica cibana gitera imbere je nitwa Iza Classics ndabarambire tukurikirane gato cyane video ya Natacha yapostinze kuri Insta yiwe na Facebook yiwe maze ibikorwa bibandanye amajambo abe make. My name is Iza Classic, bye. Turirimbe twese. Yesu ashime cyane. Natacha n'umukizwa. Nukuri. Natanguriye kuririmba mu ishengero n'umutwenge. Ndazi Bibiliya cyane kandi zogenda mu ijuru. Turaririmba. Sibyo mama? Amina. Mama aravyemeye. Dushima warundi bazire. Dushime. Isaac TV. Oh.